Ndabaramukije mwese mukurikirana ubutumwa ducisha kuri ino shene yacu ya Walking in Grace TV, kandi nongeye gufata kano kanya ndabashimira cyane kukuntu mubandanya mukurikirana cyane ibyo dushirako, ndetse mukongera mukanagira na subscribe, mukagira sabone. Uno munsi rero novuga ko ari umunsi udasanzwe. Tugomba tuyage ibijanye n'ijambo ryo kwizera nkuko duhora tubikora. Tugomba turabire hamwe ingene Imana yugurura imiryango mu kugara imiryango. Imana yugurura imiryango mu kugara imiryango. Nivyo kenshi igihe Imana yugaye umuryango ntibisigura yuko Imana itaye intumbero canke Imana iguhevye. Umuryango wugaye ushobora kuba inzira ikurongorera ku kintu ciza, ku kintu kinini, ikintu mbere gihuye n'ubugombe bw'Imana ku buzima bw'iwawe. Turabiye hamwe muri Yesaya 22:22 haravuga hati ngo mu gihe yuguruye nta numwe ashobora kugara, kandi mu gihe yugaye nta numwe ashobora kugurura. Bisigura yuko iyo twizeye tukizera ubushobozi bw'Imana canke tukizera ubwenge bw'Imana, ikintu cyose cugaye canke umuryango wose wugaye ni intambwe idasanzwe itujana ahantu heza hari urugi rwuguruye rwiza rusumba urwa mbere, na cane cane ko tuva mu bwiza tuja mu bundi. Kandi ngo ubwiza bw'inzu ya kabiri ni bwiza cyane kurusha ubwiza bw'inzu ya mbere. None woba uri kuraca mu bihe bidasanzwe muri kano kanya? Mu ubuzima burashobora gutuma abantu babona ibyo batari biteze, na cane cane imiryango imwe imwe ishobora kugagwa canke uburusho bushobora kugagwa, amasezerano ashobora kugagwa, canke n'indoto zishobora kumera nk'uko umenga ntizizoshikwako. Ivyo byose birashobora gushika. Ariko muri ibi bihe nyene, muri ico gihe nyene, iyo ubonye ivyo bintu biriko biraza bimera nk'ibiguca intege, wo kwibaza ati mbega ni kubera iki Imana yemeye yuko ino miryango yugagwa? Kuko abantu rimwe na rimwe hari igihe twibaza ngo Imana ngo ntishobora kwemera yuko iyo miryango yugagwa. Imana irashobora kwemera ko iyo miryango yugagwa kuko yoyo ibifise impamvu uwo muryango wugaye. Hama novuga yuko kubizera turakwiye kwibuka cyane yuko umuryango wugaye ntibisigura yuko Imana yagutaye, ntibisigura yuko Imana yaguhevye, ahubwo iba ari intumbero nziza Imana yagushize imbere kugira ngo ushobore gushikira ubundi bwiza utari witeze. Rero mu gihe Imana yugaye umuryango iba iriko irategura kugurura uwundi muryango. Uwo muryango wuguruye kenshi uba ari umuryango munini wuzuye ubwiza, ufise amahoro n'umunezero, ndetse uzana n'intwengo ku buzima bwawe. Turashobora kurabira hamwe igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana 3:7-8. Naho hoziki, naho vyoba bigoye gute, Imana yugaye umuryango, hariho impamvu uwo muryango wugawe. Haba hariho impamvu uwo muryango wugawe. Kandi niyo yuguruye umuryango nta numwe ashobora guhagarika uwo muryango wuguruye. Nta numwe, nibaze baba benshi, nta numwe ashobora guhagarika uwo muryango wuguruye. Iyo ubonye umuryango ufise utumenyetso two kugagwa, ico ukora tangura kuvyina, kuko iyo uvyinye bica vyihuta kuza umuryango wuguruye ucunyaruka. Ubonye nyene ukeneye kugururwa ucunyaruka. Ariko iyo ubonye umuryango ufise ibimenyetso vyo kugagwa, hama ugaca utangura kuganya, ugaca utangura kurira, ugaca utangura kuvuga ati ewe jewe ndagowe. Bantu b'Imana, uzorira, uzosubira unyukwe, usubira urire, uzorindira ko ya miryango bakubwira yuguruka izokuguruka uzobura. Ariko abantu twamenye ijambo tukamenya n'ibanga riri muri ico kintu,
iyo tubonye akamenyetso k'umuryango uri kurugagwa basha aho tuca dutangura kuvyina tugaserebura iminsi yose utahora wambara neza ugaca utangura kwambara neza kuko uba uriko witegurira ubundi bwiza budasanzwe buba buriko buraza. Aha rero hariho utubazo dushobora kwibaza tujanye n'ingene Imana yugurura imiryango mu kugara imiryango. Hariho akabazo novuga yuko koba ari akambere kavuga ni gute dufata canke twakira imiryango yugaye nk'intambwe itujana mu buzima Imana iba yaradutegekanirije canke mu mugisha Imana iba yaradutegekanirije. Ico ni cambere. Ikigira kabiri ni gute dushobora gutahura yuko no y'Imana canke oya y'Imana ari integuro y'ikintu ciza kivuga yes canke kivuga ego muri runo rugendo rwacu. Hama igukurikira novuga yuko ni gute dushobora kubiba canke kubagarira ukwizigira Imana hagati mu gihe turi mu miryango yugaye tukabifata nk'intango nshasha twinjiyemo. Ivyo ni bibazo umuntu ashobora kwibaza mu bindi bibazo byinshi uwo ari we wese ashobora kwibaza bijanye n'ukuntu twokwifata mu gihe dutanguye kubona imiryango yugaye tugaheza tukamenya ingene tubibamwo kugira ngo dushobore gushimisha Imana muri ico kiringo nyene caho tubona abandi batubona nk'uko umenga twari dukwiye kurira. Ariko siko bitegerezwa kuko iyo ubonye umuryango uri kurasa n'uwugara ni vyiza yuko utahura ico gihe igituma uwo muryango uri kurugara. Ijambo ry'Imana rero ritubwira yuko ubwiza bw'inzu ya kabiri busumba ubwiza inzu ya mbere. Nico gituma iyo nzu ya mbere ukabona iri kirugagwa vyina kuko uvuye kuri nivo imwe ugiye kuri nivo zibiri canke mbere na zitatu canke mbere na zine. Rero uko niko twe tubifata. Mu gihe rero woba uri mu bantu iyo babonye umuryango umwe wugaye uca urira canke uca utangura kwitantamurira kw'impuzu, aho onye bica bikugora kuko na Satani aca atangura kukuzanako ibintu vyinshi, ndetse n'abagenzi bamwe baca batangura kuza bakubwira utujambo nk'uko umenga baragukunda, nk'uko umenga barakwitayeho. Mugabo siko bimeze. Hariho n'abavuga bati ahubwo wa muryango wugaye natwe twoheba tukangana, natwe twoheba tukaba nkawe, nawe akaza mu ruhande rwacu. Rero birashoboka ukaba warateye imbere kubasumba bamwe cyangwa ukaba uri no ku rugero rwabo. Mugabo murazi neza yuko abantu bamara abantu, kandi abantu kenshi hari n'igihe batanezerererwa n'iterambere ry'uwundi baba bari kumwe. Rero hari n'abavuga bati ico kibanza kivemwo kugira ngo tuhakorokere, iyo nzu bamwirukane kugira ngo tuyinjire. Urumva rero ivyo byose ifoko tubishira ku muzirikanyi, kuko ico dukora ntituganyira abantu, ahubwo tubwira Imana, tukabibwira ku murango no mwijoro kugira ngo ivyacu bishobore kugenda neza kandi twongere tugire n'amahirwe. Ni gute imiryango yugawe iba isoko ry'imiryango yuguruwe? Tugerageje kuraba inkuru ya Yosefu mu Itanguriro 37 gushika kuri 50, Yosefu yari afise indoto yuko azoba umuntu akomeye. Mugabo iyo nzira ikomeye yamushikanye kuba ibwami, yaciye mu bibazo bidasanzwe, yaciye mu miryango myinshi yugaye, na cane ko yabanje kuzungurukwa na bene wabo bakamugurisha nk'inyagano. Ikigira kabiri yarashoboye kudenderezwa na muka Potifari, hama acatabwa mw'ibohero. Ikigira gatatu abo yafashije mw'ibohero baramwibagiye. Bisigura yuko iyo yose yari imiryango yugawe kuri Yosefu, ariko Imana yoyo yarabona ko hariho umuryango wuguruye. Uwo muryango rero niwe Imana icikorerako kugira ngo ikugururire, inakwirure, iguhe ibirengeye bimwe vya ya miryango yugaye. Rero
Yosefu bwa nyuma yarashoboye kuva mu ibohero acaba uwa kabiri muri Egiputa yose, kandi yakijije abantu benshi. Bisigura ko uwo muryango iyo adaca muri iyo yindi yugaye ntiyari kuwushikira. Kenshi ibyo ducamwo birashobora kumera nk'ibigeragezo canke nk'ibintu bituzitirira bimeze nk'inzitizi, ariko kenshi izo nzitizi zitujana ahantu heza, ahantu hanini, ahantu novuga yuko ari ahantu ndetse hasumba naho twaba turi muri uno mwanya. None nuhe muryango Imana yoba yarugaye vuba mu buzima bwawe? Ni mu gihe muri ico gihe ni waba uwo muryango uhari, ntucike intege. Hariho umuryango uri kuruguruka inyuma yawe, ni kuvuga mu buryo utari kuratahura canke mu buryo utari kurabonesha amaso yawe. Hariho uwundi muryango uri kuruguruka ku bwawe, kandi uzoza usumba uwo muryango Imana yugaye. Turavye ubutumwa bwa Paulo canke Pawulo mu vyakozwe n'intumwa 16 ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'10, Pawulo yashaka kwigisha muri Aziya, ariko mpwemu yera aramuhagarika. Pawulo yumva ko menga ni umuryango wugawe, ariko mu nyuma Imana yamuhaye novuga yaramuhaye iyerekwa ryo kuja i Masedoniya. Habaye iki i Masedoniya? Aho hantu Imana yamujanye Pawulo hatumye akwiragiza ubutumwa bwiza muri Europe, kandi ubwa mbere uwo muryango Imana yamugururiye canke uwo muryango Imana yuguruye muri Europe watumye Pawulo akwiragiza ubutumwa bw'inkuru nziza ya Kristo muri Europe yose. Kandi ubwa mbere woba umaze guhagarikwa kuja ahantu n'umuntu canke gukora ikintu kanaka wari ukeneye, menya neza yuko bishitse sukwankwa canke samananiza, ariko ni Imana ibiriko irashaka yuko aho hantu hava kugira ngo uje ahandi hantu iba yaragutegekanirije, kandi ahantu heza gusumba ahambere. Mu gihe ugeze mu bihe ubona kudatahura, aha dusabwa kwizigirira Imana n'igihe twoba tutabitahura. Ivyo rero bisigura ukwizera wizera mu gihe wizera ibitaboneka, kandi uko kwizera gusigura kwizigira Imana n'igihe woba ubona ko iyo miryango yugaye. Zigira Imana mu gihe ubona ko ivyo bintu urimwo bitanatahuritse ndetse bitanashoboka, bitanaboneka. Muri ico gihe kwizigira Imana turayizigira naho twoba tubona ko imiryango myinshi yugawe, turayizigira hama kandi turabandanya tunayizigira mu gihe mbere tutanabona n'ibikurikira, kuko si ngombwa ngo tubibone, ariko biba bihari. Rero turasoma mu Migani igice ca 3 umurongo wa 5 gushika kwa 6, haratubwira hati: wizigize Uhoraho umutima wawe wose, kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe, umumenye mu ngendo zawe zose, nawe azogorora inzira zawe. Imana rero inzira zayo ziri hejuru cyane y'inzira zacu. Urashobora kwibaza ngo inzira yawe niyo yoroshe, ariko ugasanga uri kuribesha, kuko inzira z'Imana ni nyinshi cyane, kandi inzira z'Imana ziri hejuru y'ivyo twe twiyumvira. Turashobora kwiyumvira yuko iyo miryango yugaye yuko ari iherezo, ariko siko bimeze. Iyo twizeye Imana, iyo miryango yugaye itujana ahandi hantu heza, hateye igomwe, hasayangana gusumbaho ubwa mbere. Dusubiye tugasoma muri Bibiliya nyene mu gitabo ca Yobu 1 gushika kuri 42, aho novuga ko ari igitabo cyose ca Yobu kirerekana ibigeragezo vya Yobu. Yobu yabuze ibintu vyose, itunga ryiwe, umuryango wiwe, amagara yiwe, ivyo byose byaragiye. Byari bimeze nk'imiryango yugaye mu buzima bwiwe, ariko
yobu yizigira Imana ntiyava ku Mana. Kw'iherezo Imana imushumbusha bimwe vyiwe incuro zibiri, iramugwiriza ivyo yatakaje kabiri. Aho tubisanga muri Yobu 42 umurongo w'10. Bisigura ngo naho woba uri kuraca mu bihe vyugaye, naho woba uri kuraca mu masaison atandukanye kandi agaragara kumenga nayikigatwa, ntutakaze ukwizera kwawe. Guma hahandi nyene, wizera Imana kuko Imana igukunda kurusha ikindi kintu cose. Irabibona byose, irabona ibiriko biraba, kandi irabona n'inzira nziza zo kugira ivyo bintu ubisohokemo. Ni gute rero twokwifata mu gihe Imana yugaye umuryango? Aha turaza kuvugana ibintu bishika kuri 4 dushobora gukora mu gihe tubona yuko hari hagacu kuko umuryango twarimwo uri kurugagwa mu buzima bwacu. Icambere nuko twosenga mu mpwemu no mukuri. Twosenga mu mpwemu no mukuri, nukuvuga twosenga twisunze ijambo ry'Imana, tutidodomba. Benshi rero mu gusenga baridodomba, ugasanga ariko asenga atimiragwe ku Mana, abwira Imana ngo mbe Mana ni kubera iki wabikoze, ni kubera iki wagize ibi nibi nibi, none umuryango wanje ugiye gupfa canke tugiye kumererwa nabi. Uko siko dusenga. Dusenga twisunze iki ijambo ry'Imana rivuga kuri iyo situation yose tuba turimo. Turaheza tugasoma amajambo ya Bibiliya tukaraba mbega n'irihe jambo ry'Imana rivuga kuri ino situation ndiko ndacamo. Hama iryo jambo ry'Imana ugaheza ukarihagararako, ndetse ukarikoresha no mu gusenga, mu kubwira Imana uyinginga ivyo ukeneye. Rero muri ico gihe rero igishingo cyo kwidodomba no kwidoga, saba Imana iguha ubwenge n'ubwitonzi. Yakobo igice ca mbere umurongo wa 5 haratubwira hati, ariko asangwa hari uwo muri mwebwe akenya ubwenge, nabusabe Imana igabira bose atakinubwe, idaterana imiragwe, azobuhabwa. Bisigura yuko muri ico kiringo uba ubona ko hariho umuryango wugaye, usabwa gusenga Imana kugira ngo iguhe ubwenge bw'ingene ukwiriye kwifata muri ico kiringo. Ikigira kabiri, turashima Imana mu kurindira. Tubandanya dushima, tugashima umwanya wose mu kurindira. Gushima bisigura ngo ni kombinezo y'umunezero n'amahoro. Ntushobora gushima utaryohewe, ntushobora gushima udafise amahoro. No mu gihe rero woba ubona yuko uwo muryango utaruguruka, bandanya ushima. Aho tubisanga mu Bitesalonike ba mbere igice ca 5 umurongo wa 18. Mwame mukenguruka muri vyose, kuko ico ari Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Duhamagarirwa gukenguruka muri vyose. Kuko ivyo vyo kwidodomba nta kibanza bifise mu gihe turindiriye ko umuryango wuguruka. Nico gituma nagumye mvuga nti iyo ubonye umuryango wugawe tangura guserebra, kuko haba hari wundi muryango ukomeye mwiza cyane uri kuruguruka. Naho utabibonesha amaso y'umubiri, mugabo mu buryo bw'impwemu uwo muryango uruguruka. Ikigira 3, tangura kwitegurira ibihe bishasha. Tangura kwitegurira saison nshasha y'umuryango mushasha ugiye kuguruka. Iyo rero umuryango kenshi wugaye, Imana ibirikira duha kwitegurira ibintu bishasha. Nico gituma utota umutima canke utoshira umutima kuri ivyo biko biragenda, ahubwo itegurire ico kiriko kiraza, kuko nico gikomeye gusumba ico kiriko kiragenda. Ikigira 4, nuko tugendera mu kwizera, ntitugendere mu biboneka. Ico ni ca 4, kugendera mu kwizera, ntitugendere mu biboneka. Ivyo tubonesha amaso sivyo vyo. Ivyo tubonesha amaso sivyo vyo. Vyo nibiri mu mpwemu, kuko ibi byose tubonesha amaso biba vyatanguriye mu mpwemu kugira ngo bishike aho tubibona twebwe.
bisigura yuko iyo ugendeye mu biboneka ubona bike canke ushikira bike, ariko iyo ugendeye mu bitaboneka kubwo kwizera byinshi birakuzako, kuko uganza ibiboneka ukongera ukaganza n'ibitaboneka. Byose ubifise ku burenganzira kuko ushobora kubihamagara byose bikaza. Bisigura rero yuko n'igihe wowe ubona kumenga nta nyishu ihari y'ikibazo kanaka uri kuracamwo, bandanya wizigira Imana kandi ufise ukwizera yuko Imana ifise imigambi myiza imbere. Icote ca kabiri candikiwe Abikorinto igice ca 5 umurongo w'indwi haratubwira hati kuko tugenda turongorwa no kwizera ntiturongorwa n'ivyo tubona. Ico twotahura muri izi nyigisho novuga yuko mu gihe Imana yugaye umuryango mu buzima bwawe, ishobora kuba ari akazi, ishobora kuba ari amashure, ishobora kuba ari amasezerano kanaka wagiraniye n'umuntu, ishobora kuba ari ubutumwa wari ufise canke imigambi wari ufise. Ntucike ivutu, izere Imana kuko niyo iriko irajana ubwo buzima bwawe ahantu heza. Abaroma 8:28 haratubwira hati kandi turazi yuko kubakunda Imana vyose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye. Menya neza yuko umuryango wugaye si iherezo, ariko umuryango wugaye bandanya wizigira Imana, wizere ikirangamisi c'Imana n'imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Hama bandanya ushira mu ngiro ukwizera kwawe, ushira ku gikorwa ukwizera kwawe, ndetse kandi wumvira n'ico ijambo ry'Imana rivuga. Urashobora gusanga uno munsi ibitariko bigenda neza biriko bikutegurira umusesekara w'ibintu vyiza bizokubako mu minsi iri imbere. Rero bandanya ubu mwizigirwa, wongere ube ufise ukwizera kwinshi, kandi ubanze urabe ico Imana ivuga ku buzima bwawe biciye mu ijambo ry'Imana. Dawe wa twese uri mw'ijuru, turaje imbere yawe dufise imitima yuzuye ukwizigira, ukwizera, twizigira kandi dufise twemeza neza yuko inzira zawe arizo ziri hejuru y'inzira zacu, kandi ko ubugombe bwawe aribwo bwiza kurusha ubugombe bw'umwana w'umuntu. Kandi turizera neza yuko imiryango yugawe mu buzima bwacu biduha ukwizera n'ukwizigira yuko uri kuratujana mu nzira isumba iy'ubwa mbere canke mu muryango usumba uw'ubwa mbere. Turagushimiye rero ko wamudufasha kugira ngo dushobore gufata neza canke gukurikira intumbero canke ubugombe bwawe mu bijanye no gukurikirana inzira nziza uba waradushizemwo. Turagushimiye kandi ko wongera kuduha ukumenya gose no gutahura gose kugira tumenye ubushobozi bwawe n'ubukuru ufise ku buzima bwacu. Erega hari igihe Mana bamwe badashobora kwibaza ubukuru bwawe uko bungana, bigatuma bagereranya utwo tuntu dutoyi n'ubukuru bwawe. Rero turagushimiye Mana ko waduhaye gutahura neza no kumenya ubukuru bwawe uko bungana, bigatuma tumenya yuko imiryango yugawe haba hariho iyindi miryango iba iriko iraza, iba iriko iradutegurirwa kugira ngo dushobore kwinjira muri iyo miryango ifise intango nshasha, ifise izindi chapitre nshasha z'ubuzima. Turagushimiye Mana yanje muri uko kurindira, turagushimiye yuko ikiringo cawe ego n'ubwenge bwawe, ikirangamisi cawe n'ubwenge bwawe arivyo Mana bidukurikira aho tugiye hose kandi biduherekeza mu byo dukora byose. None mwami wacu turashima tudakekeranya, turizera tudakekeranya yuko tugiye kwinjira mu miryango yuguruye, mu miryango mishasha, imiryango itagira gasembwa, imiryango ivyibushe, kandi iyo miryango nyene ni imiryango itujana mu bwiza
kuko ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Turagushimiye Mana ko wabikoze kandi ko wabikoze kuva kera. Erega Mana ngo utuzi tutarabaho, utuzi Mana tutarashobora kubaho mu nda z'abavyeyi bacu. Nico gituma twizera yuko ivyo wagambiriye vyose Mana bikoranirizwa hamwe kutugirira neza kandi bituzanira ivyiza. Tubisavye Mwami twizeye yuko vyose vyabaye, ni mu izina rya Yesu, amen.